namwe bagenzi mwongeye kwitaba isango ry'amakuru yo muri rurimi rw'ikirundi mwamba mwumva kuri radio Plus FM ryugaruka muciye kuri wesatu akaburungu radio Plus FM akaburungu kome mugashaka kumvira radio amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho turi kwigenekerezo rya 19 ruheshi mu mwaka 2024 ngize ngingo nkuru zigize amakuru y'uno munsi. Umugambwe ugwanya CNDD FDD MSD uvuga ko abarundi biteguye gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito arongoye Burundi mu gihe atokwibwiriza ngo yegera abo batavuga rumwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo byamaze guta mu manga Uburundi. Ibyo bishikirizwa na Alexis Nduhije arongoye uwo mugambwe murabyumva. Abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro baridogera buramatari ko ariko arabatoza amafaranga ku nguvu yo gutera umuryango mukuru w'igihugu Ndayishimiye kugira bategura amasengesho yuko Imana yabarinze bakamara imyaka 4 ubutegetsi. Ishirahamwe gishinze kugwanya kurya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bw'igihugu Rikome rirasaba leta ya Ndayishimiye kunyegurura igitabo umuhisi nkuru nziza yasize asinye ni mu gihe bari baramutse baha amanota 50 leta y'u Burundi mu myaka 4 bamaze ku butegetsi. Amakuru twabateguriye saya yonyene tubafite yandavugwa mu bindi bisata gumana na jewe Joe Fribert Karangwa ngiranda yabashikirize abandi ko ndafashwa na Chanel nyarizwa mu buhinga bw'ibyuma. Kaze mwese mwidonido. Radio Pisafa. Umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maroha mu ikambi ya Mahama avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza umutumba ni Burengo. Arashobora kumwerekana ari muzimu no munsi akavuga ko uwo muntu ahari muzimu. Ishaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu. None umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi. Unore nimba jewe dupfa karindi nk'ica umuntu eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwe ubwicanyi. Ivyo rero nituje kuri byinshi reka ndakubwiza ukuri rero hariho impfu zirabaho. Impfu nimba jewe nshwanye n'umuntu tuga akaba mwumwa ikibi cyacare ariko rero nkuko nabivuze hari ivyo ntazi nanje nkuko nabikubwiye je n'umunyagihugu. Amakuru tuyahere mu bya politike inyuma yo kwivugira ko iwe ibigega bibogaboga abandanya asaba kongerwa amafaranga yo kumubeshaho n'umuryango wiwe. Ivyo vyabereye mu nama nshinga mateka yo kuwa 13 ruheshi uyu mwaka 2024 aho amahera yo kumubeshaho yavuye ku miliyoni 354 akaja ku miliyoni 720 ngo kuko ibintu byaduze mu Burundi. Byinshi kuri inkuru tubibaza Albert Maheke. Benshi baribaza igituma amafaranga yo kugaburira umuryango w'umukuru w'igihugu abandanya kongerezwa mu gihe ubukene bubandanya buzura inzara mu banyagihugu ariko nta nyishu itangwa haba mu barongozi batowe n'abanyagihugu nk'abashinga amateka ikana bakenguza amateka. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyene adasiba kwivugira ko hewe ibigega bibogaboga ariko nyabona kongeza amafaranga yo gutunga umuryango wiwe. Cyatanguye mu kwezi kw'icumi k'umwaka weze na 2023 aho abashinga amateka bategekwa kongera umukuru w'igihugu amafaranga agera ku miliyoni 50 yo kumubeshaho kuko ayo yari yaragenewe ngo yari yasa n'ayaheze, aho bisigura yuko yarose abashitsi benshi mu gihe bizwi ko amafaranga yo kwakira abashitsi aba ukwayo. Mu nama nshinga amateka yabaye igenekezo rya 13 ruheshi uno mwaka wa 2024 umushikiranganje w'igiga ca leta Hodasi Niyonzima yatanze integuro y'itegeko hituma amafaranga yo kubeshaho Varisito Ndayishimiye n'umuryango wiwe ava ku miliyoni 354 akaja ku miliyoni 720 mu mafaranga y'amarundi. Ivyo bikaba bisigura ko Varisito Ndayishimiye n'umuryango wiwe naho yeregwa avuga ko hari umurimyi mworozi kandi we ibigega byifashe neza ku kwezi afungura miliyoni 60 nayo imiliyoni nka 2
zikaba arizo zisumira uwo muryango ku munsi muri iyo nama nshingamateka umushingamateka Agatoni Rwasa yarabajije igituma ayo mafaranga aguma aduzwa mu gihe n'igihugu kiri mu mikoro make, ariko umushikiranganje Audace Niyonzima ntaco yarose yishura, hatari ukuvuga ko ababijejwe bayimuhaye gutyo nawe abitanga gutyo, bikaba bigaragara ko bikorerwa mu nzu y'umukuru w'igihugu bigatangwa nk'itegeko. Abakurikiranira hafi vya politike bavuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu utarajwe ishinga n'ubukene abanyagihugu barimwo, ahubwo nyabuna uriko urakumakuma n'utwari dusigaye mu ntumbero yo kwiteza imbere wonyene gusa. Twoyibutsa ko umukuru w'igihugu hadasiba kuvuga ko abanyagihugu banezerewe kandi badashonje mu gihugu kitagira igitoro, isukari, ibinyobwa n'ibindi vyankenerwa ku munsi. Albert Maheke urakenuye. Kurandurana n'imizi ntwaro ya Ndayishimiye Varisito niwo muti wonyene usigaye ushobora gukura Burundi mu marira barimwo bagasubirizwa n'abagabo n'abashinga ntahe. Ibi vyaraye bishikirijwe n'umuhari nkundagihugu Mape Burundi Buhire inyuma yaho badomeye urutoke kubaturiye inzu yitwa Uburundi ari bu mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, umukuru w'inama nshingamateka Giraze Ndabirabe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Kurikira Libera Ntibashira kandi avugira Mape Burundi Buhire. Muri uyo mwihwezo umuhari w'ibikorwa nkundagihugu wasanze inzu yitwa Uburundi yaraturiwe n'akagwi gatoya kadometse umuriro buke abarundi turorera, bamwe mbere bakoma amashi. Muri uyo mwihwezo twasanze umuriro wahumaganye washikiriye agasongero k'inzu yitwa Uburundi. Uyo muriro utazimijwe vuba na vuba agasongero kagiye gukoroka, inganda zitikire, nta murundi azorokoka. Kabako kagwi kawudometse canke abo bose badasiba kongereza umucanwa mu buryo butandukanye, ako gasongero gakorotse nikazobasiga, kazobahitana. Ikindi umuhari w'ibikorwa nkundagihugu washitseko muri uwo mwihwezo nuko Burundi bwatewe n'akagwi kaboheye abarundi amaboko imugongo. Uburundi buri mu ngwano yamaze inganda, iyo ngwano nayo nakaranda kagizwe n'imigera myinshi itema itongora, ariyo ituma amagorwa abarundi babayemwo aguma yongerekana. Iyo migera nayo niyi n'ubuhimbiri, ubusuma, ubwambuzi, ibiturire, kunyonora itunga ry'igihugu, ubutungane bwa ngondagonde, umutekano muke mu gihugu, inyuruzwa izuba riva ry'abarundi ataco bazira, iyicwa bunyamaswa ry'abarundi, gushurajuza no gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi, guta mu nyororo abarundi atakosa bagirizwa, gutoteza abanyagihugu mu buryo butandukanye. Ubuntu n'ubushinga ntahe butakirangwa mu bategetsi n'ikibazo gikomeye cakizigenza mu gifaransa bita leadership. Indero yatitutse mu mashure nka yose mu Burundi, akamwana wa mama mu gutanga akazi canke mu guhabwa amabanga yo kurongora ibisata bitandukanye, mu gifaransa incompetence. Inyishu twashitseko no kurandurana n'imizi intwaro ya Varisito Ndayishimiye, igasubirirwa n'iyindi igizwe n'abashinga ntahe n'abapfasoni bijunja n'ijambo bakunda Burundi n'abarundi, bafite imigambi n'imigabo irashe yo kurwanya ubukene, yo guteza imbere imiryango, yo guha akanovera inyigisho mu mashure, yo kwitaho ineza y'abarundi bose, yo kurwanya ubusuma, igiturire no gusesagura itunga y'igihugu. Mape Burundi Buhire ugatera kamo ubungere ba Ecclesia Katolika co kimwe nabo mu mugambwe CNDD-FDD n'abandi bagifise ubuntu kurushirizaho gusemerera no guhanura abapfukamye Burundi mu nda n'ubunyene. Tumwumvirize. Umuhari w'ibikorwa nkundagihugu Mape Burundi Buhire urateye akamo abungere ba Ecclesia Katolika nabo mu yandi madini, abamenyesha makuru, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, amashirahamwe y'abakenyezi n'ugwaruka kurushirizaho gusemerera no guhanura, kuko Burundi buri mu mayira abiri, uko bigenda kose dutegerezwa gusimba imanga turiko turagwamwo. Umuhari w'ibikorwa nkundagihugu Mape Burundi Buhire urateye akamo abasirikare n'abapolisi bose,
abashinzwe iperereza n'umutekano muri rusange ko bokorana ubwitonzi n'ubuntu bagacungera umutekano w'umurundi wese atanya gupfa atanya gukira. Ntihagire uzosubira gusesa amaraso y'umuntu n'umwe aba umurundi mwene wabo canke umunyamahanga yatse indaro mu Burundi. Mumenye neza ko agasongero k'inzu nikakoroka ntimuzosigara hamwe n'abanyu bose. Muhamagariwe kwifatanya n'intore n'indanga Uburundi bwibarutse twanke guhambwa tubona n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Umuhari w'ibikorwa nkunda-gihugu MAP Burundi Buhire urateye akamo gakomeye abarundi bose bo mu ntara zose, mu moko yose, mu migambwe yose, amadini yose, eka mu butandukane bwose, tuje hamwe tugire urunani rw'intamenwa, dushire ubwoba, dukanure tubone kumwe uno munsi, kuko ejo ni kera. Twanke twese kubandanya duhambwa n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye n'abafasha biwe. Umuhari w'ibikorwa nkunda-gihugu MAP Burundi Buhire urateye akamo indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zifise umutima w'ikigongwe n'ubuntu, ubwenge n'ukwiyumvira ineza y'Uburundi n'abarundi, kwikura uruhumyi wa Evariste Ndayishimiye n'akagwi kamuyoboka, bafadikanije guhamba abarundi bakanura mu kubona ingene Uburundi n'abarundi bariko barazimangana ubutakivyuka. Urwaruka rubishoboye ruriko rurahunga Uburundi, hanyuma zifasha abarundi kubwiza ukuri Evariste Ndayishimiye wenyene atanga imihoho ku neza yiwe, y'umuryango wiwe, ku neza y'abarundi n'Uburundi. Libera ntibashira kandi akabavugira umugambwe MAP Burundi Buhire. Mu gisata c'ubutunzi ishirahamwe gishinze kurwanya kurya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Olicom ryatanze amanota ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye mu myaka 4 amaze atwara mu bijanye n'igisata c'ubutunzi. Gabriel Rufyiri akaba yabivuze kuri uyu wa kabiri w'igenekerezo rya 19 Ruheshi umwaka wa 2024, akaba yanagarutse ku bijanye n'igitabo umuhisi Nkurunziza yasize asinye mugabo kikanyegezwa. Kurikira Gabriel Rufyiri. Ikintu cyangombwa cyambere nuko leta yonyegurura igitabo cy'igihugu kijanye n'ivy'intwari bere no rwanya igiturire. Ico gitabo umuhisi Nkurunziza yagiye yagisinye mugabo baca barakinyegeza muri presidence. Ico gitabo uno munsi nico kizokwerekana ukungene abasuma ababandi bagomba gufatirwa ingingo. Nico kizokwerekana ingene abantu badashaka kwerekana ubutunzi bo vyerekana. Nico kizokwerekana ibintu byinshi bijanye n'intwari bereye no kugwanya igiturire. Turasabye mu ijambo mukuru w'igihugu aza gushika canke yashikirije canke azoshikiriza sinzi atubwire ico gitabo, kandi nagenda babwire kiri mu nkingi ya mbere yo muri ryambono kimwe bitangaje madorita niyo bavuga iby'intwari bereye, niyo ari objectif ya mbere itangura. Mugabo nuno munsi kugira iyo mbono iri y'ukuri igomba gushikikirwa n'ikintu meje gushikiriza kijanye n'ico gitabo. Twese abarundi tubijemo bitwereke. Ico ni cyambere gihambaye cyane. Ikigira kabiri tugomba kuvuga yemwe nuko ubuzi bwa leta tutabona abasoda n'abapolisi b'amapete yo hejuru ari bafite ijambo muri byose. Erega abasoda n'abapolisi bafite akazi kabo, mwese murabizi. Kwisi yose abasoda n'abapolisi ntituvuze ngo bashobora gukora ivyo, mugabo tuzohava dusanga bibagiye umwuga wabo wa mbere ujanye no gukingira imbibe z'igihugu no gucungera umutekano. Ugiye mu maserivisi ya leta usanga umengo ni bitero by'abasoda n'abapolisi bacunze abagenerale abagenero bari mu maserivisi ya leta ari bo basigaye bayitwara. Usanga ari abadirecteur general abayobozi bakuru mu maserivisi ya leta. Ndane mu by'ukuri niho kazi kabo kambe kamisi yose. Jewe novuga ntoya kumva ko hariho chef de cabinet militaire w'umukuru w'igihugu nta kibazo kirimo kuko nivya jeje, mugabo kumva yuko muzi bwose ari abasoda n'abapolisi nibishoboka. Yekije ntibishoboka kwesha. Uwo akaba yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom.
igiturire kiri mu nzego za leta, indongozi zatakaje kwiyumvira ineza y'igihugu, abanyagihugu batagishwa inama mu ngingo zifatwa, kwinubana ivyo nivyibonekeza inyuma y'imyaka iniheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ibaganisha ku iterambere rirama Parseme. Inkuru ndende na Diane Abriera Kaneza yimenyereza kuri Radio Peace FM ry'Ugwaruka. Hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 kwezi kwa gatandatu 2024, Faustin Ndikumana abona ko hari ibisata byinshi byasubiye inyuma guhera mu mwaka wa 2020 uhereye kwikena ry'amafaranga mvamakungu, amashirahamwe ya leta ariko arahomba ndetse n'amahera ava mu butare. Kubw'ivyo Faustin Ndikumana asaba leta kwemanga ko ibintu vyifashe ndetse hakaba ihinduka kugira ngo imbone z'igihugu izoshikwe ko uhereye muri kubu. Uwo arongoye Parseme asaba ashimitse ibanki nkuru y'igihugu gutanga icegeranyo c'uko amafaranga mvamakungu make ahari akoreshwa. Uwarongoye Parseme asaba kandi ko ibanki nkuru y'igihugu yotwarirwa mu bushikiranganji ikava mu biro by'umukuru w'igihugu, leta ikagenzura uko akora gusa. Faustin Ndikumana asaba kandi ubutungane gushengeza abanyuruza amatungo y'igihugu ndetse n'abajya ibiturire, kuko bituma abagwizatunga bataza gukorera mu gihugu. Parseme ibona ko hari ibisata byasubiye inyuma guhera mu mwaka w'2020 harimo intwaro ibereye, uburongozi ndetse no kutagisha inama abanyagihugu ku ngingo zifatwa. Faustin Ndikumana yihweje ibimaze gushikwa ko n'ivyagoranye, atanga amanota 50% muri iyi myaka 4 irangiye. Diane Gabriela Kaneza urakenuye. Mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga harategekanijwe igikorane co kwigira imyaka 4 iheze Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Abanyagihugu bo muri yo ntara bavuga ko bariko baratozwa amafaranga ku nguvu y'ico gikorane, mu gihe hari amahera asanzwe yarashizweho yo gutunganya ibikorane mwe n'ivyo. Ni inkuru nyene tuyibaza Albert Maheke. Ico gikorane gihagaritse umutima imvukira zo mu ntara ya Mwaro na cane cyane abakozi ba leta kizobera muri komine Nyabihanga kuva kwa 20 ruheshi gushika kwa 2022 ruheshi uyu mwaka turimwo w'2024. Mu gihe leta yatekanije amafaranga yo gutegura ibikorane by'umukuru w'igihugu agera ku miliyoni 300 mafaranga y'amarundi, abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro na cane cyane abakozi ba leta bategetswe n'umugambwe uri ku butegetsi kuriha amafaranga no kugura ibitenge bazokwambara muri ico gikorane ku nguvu bivanye n'akazi bakora, uhereye ku mukozi muto. Akarorero gatangwa n'abaduhaye amakuru kwa mukuru w'intara ya Mwaro avuga yuko abayobozi bo ku marise Mwaro, Kibumbu, Gisozi n'ayandi mashuri afise uburaro tanga 200 mafaranga y'amarundi. Abayobozi ba poste fondamentale barihe 30,000, DPE nawe harihe 100 mafaranga y'amarundi, umugenduzi w'intara harihe 50,000, gushika no ku mukozi mutoyi azononozwa amafaranga 2,000. Ngo bamaze gutanga ayo mafaranga bategetswe baca baheza bakariha amafaranga 30,500 y'amarundi yo kugura igitenge bazoba bambaye muri ico gikorane. Nkuko ayo makuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro abimenyesha, abarongoye ubuzi ngo basabwa gutanga intonde z'abakozi bose nuko bagiye baratanga intererano, udatanze ngo bakandika koko yavyasi. Abo rero ngo bazoheza bafatirwa ingingo ruhasha zingana n'uwasi itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ibiteye ubwoba abatari bake kuko bavuga ko bari mu bukene budasanzwe kandi baterwa n'iyo leta ya Evariste Ndayishimiye bazoba bagiye gutambira. Bamwe n'abandi bakavuga ko bazotamba agahinda gahindira umutima.
twoyibuza ko ico gikorane kizobera muri iyo ntara ya Mwaro muri komine ya Nyabihanga isanzwe ivukamwo perezida Ndadaye Melchior yagandaguwe muri 1993. Mushikiwe Denise Ndadaye asanzwe ari cegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, akaba yaramaze guterera miliyoni zigera kuri 2 mu mafaranga y'amarundi. Robert Maheke ndagukengurukira ariko ndanakumenyesha ko ico gisabisho categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu guhimbaza iyo myaka 4 irangiye Evariste Ndayishimiye amaze mu mabanga yo kurongora igihugu. Ico gikorane kizobera ku kibuga kiri ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga, imwe mu makomine agize Mwaro. Colonel Gasanzwe Gaspard Buramatare w'intara ya Mwaro yemeza ko ari iteka ku ntara arongoye. Avuga kandi ko abanyamwaro bazohungukira ibitare bike haba mu by'impwemu no mu by'ubutunzi. Ico gikorane co gushimira Imana kizotangura kuri uyu wa 20 ruheshi kimare imisi 3. Naho biruko abanyagihugu bo muri iyo ntara baridogera Buramatari wabo ko yashizeho umugwi wo gutoza amafaranga yo guterera umuryango w'umukuru w'igihugu ku nguvu. Mugihe umugambwe ugwanye ivyumviro vya CNDD-FDD MSD waruramutse uhimbaza imyaka umaze wemerewe gukorera mu Burundi, Alexis Nduhije awurongoye yahamagariye umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste guhaguruka vuba na bwango kuganira nabo batavuga rumwe, ngo bitabaye ivyo bazomwikuriraho. Ivyo birori bikaba vyabereye ku mugabane wa Buraya kwigenekezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2024. Claudine Ndayishimiye. Muri ivyo birori vyo guhimbaza imyaka 15 umugambwe ugwanye ivyimviro vya CNDD-FDD MSD byari byo kwibuka ahanini igihe giheze uwo mugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro, bikaba byabereye mu gihugu cy'u Faransa hari kwigenekezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2024. Alexis Nduhije yashikirije ijambo rihamagarira Perezida Evariste Ndayishimiye gutunganya mu maguru masha ibiganiro hagati ya leta rongoye n'abarundi bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta. Alexis Nduhije akaba yabandanije avuga ko mugenda yishimiye yo kwirengagiza ko kamo ko abarundi bonyene bazomwikurira ku butegetsi, kuko ngo ibikorwa vyiwe ari byo kubandanya bishira Burundi mu manga, na cyane ko ubukene abarundi bafise buzura inzara nayo ibisata byose bikaba byaramaze kononekara. Sinduhije yashikije amajambo atakujya umunwa ko abibaza ko ubutegetsi buzohindurwa na M23 ari kwihenda, ahubwo ko nabo bafise ingorane zibahanze, ahubwo ko hageze guhaguruka atamuri numwe asigaye inyuma, ko gushayura igihugu byihuta kuko camaze kugwa mu manga. Yashimangiye ko avuga ko naho bivuga ko ubuyobozi butangwa n'Imana, ngo n'imigambwe igwanya ubutegetsi nayo ishigwaho n'Imana, kandi ko adakekeranya ko Dawidi azokura ubwami bwa Sauli ari umugambwe MSD, kandi ko igihe kigeze ngo yirukane intwaro y'umugambwe wihagiye ubutegetsi CNDD-FDD. Yamenyesheje abarundi ko bonyene badahagurutse ngo bagwanirire igihugu atawundi azova hanze ngo aze akure Uburundi mu manga burimwo, kuko ubushake buzova mu barundi bose uhereye ku bari mu gihugu. Turabibutsa kandi ko umugambwe MSD naho wari kurahimbaza iryo sabukuru wahuriranye n'imyaka 4 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze atwara Uburundi, nayo umugambwe ukaba wahavuye ufutwa gukorera mu gihugu c'u Burundi. Nayo Sinduhije yemeza ko umugambwe wafuswe mu mpapuro ariko mu mitima y'abarundi utazopfusa ibanganye. Claudine Ndayishimiye nawe urakenuye. Ni naha rero dusoze amakuru twari twabateguriye, mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimire Chanel Harizo ari mu buhinga bw'ivyuma, Neo George Fribert Karangwa neko ndabashikiriza mu nkunde duhane sango ku musi wejo nagahinduka.